Imuyaga paruwase ya mbere mu Burundi. Imuyaga kumushaha, imuyaga kumushaha, imuyaga ikuburuhukiro niho yashikiye, harahezagiye turabatumiye, namwe muhezagirwe yezari ku ngoma, yezari ku ngoma. Uwambaye ikirezi ntamenya ko shera, Imana yo yahisemo kwinjirira mu misugi cenda juru, ni Betlehemu mubimenye, niho abamisionari bashikiye, niho Imana yinjiriye, bashinga umusaraba wa mbere, bahimbariza Noweli ya mbere, ubutumwa bwa mbere mu Burundi niho bwatanguriye. Imuyaga paruwase ya mbere mu Burundi. Imuyaga kumushaha, imuyaga kumushaha, imuyaga ikuburuhukiro niho yashikiye, harahezagiye turabatumiye, namwe muhezagirwe yezari ku ngoma, yezari ku ngoma. Uwambaye ikirezi ntamenya ko shera, Imana yo yahisemo kwinjirira mu misugi cenda juru, ni Betlehemu mubimenye, niho abamisionari bashikiye, niho Imana yinjiriye, bashinga umusaraba wa mbere, bahimbariza Noweli ya mbere, ubutumwa bwa mbere mu Burundi niho bwatanguriye. Bahavuye baja imuyaga, bahakundira kaho
akayaga barashikama bashira amanga bavuga ubutumwa atakibakanga baharira pasika ya mbere Yerusalemu y'i Burundi reka babayagira ibindi ndaje gato kwanza hama tube turayaga amajembo abwira ibyiza vyahimuyaga kuri paruwasi jewe niho ndiko mvuga hahezagiye cane hakiza n'ibimuga iyo wizeye wewe ukira kuhashika kuva kera narindi harafise amateka hashike urabe wibonere intebe ya ekute eka n'akaroruhore hari byinshi cane ngize ngo bidondagure two kwicara sinovuga ngo mbimare Patiri Poli umuvyeyi wa mbere imujyanga ngaho yatuzaniye amashure isengero nziza ari nayo ya mbere Patiri Poli reka tugushimire ndazuri mwijuru natwebwe udusabire ukiriro y'Uburundi muyaga n'ahandi hahezagiye kandi ibuye ricafyemwo ikarata y'Uburundi ikimenyetso c'uko hazokirira Uburundi muyaga uri mwiza nzokuyagira n'abandi kumushaha imuyaga kumushaha imuyaga kumushaha imuyaga kuburuhukiro
gihezagiwe zikigurirwa Imana. Nyuma yaho turaheza dutega amatwi amajambo y'uyu munsi, hanyuma hacaza guhezagirwa ibuye inyubako z'uburaro bw'abavugiraniye mu Nyeranda bwawe, niho tuzogira amahoro. Hanyuma ndabibutse ko aha dukoraniye ku buruhukiro, nimba mwabibonye harimo ibice bitatu, hari ibubamfu hakaba Rusago rwa Eliya na Musa, hamwe nyene ku musozi w'Imana, hamwe tubonanira n'Imana. Hanyuma uravye hariya ruguru gutera ufata inzira muri Sopa Mase, urabona hari isomo ry'abacu Bikira Mariya, umusha utatwe wa Bikira Mariya. Bikira Mariya nkuko dukunda Yezu, kuko iyo mishaha ibiri itavana, kuko yasangiye ubutumwa bujanye n'ubuhizo bwacu. Hajya haruguru gato murabona iyi nyubakwa irimo abaririmbyiramana, ni inzu ya Dawudi yakunda gucurarangira Imana. None rero igihe cyose tuzoba turi ngaha, urumva ko tuzonina Hazimana abashikiriza ijambo nagira ngo ndabasabe gukomera Hazimana Imana yacu yerekanye ukuboko kwayo kushoboye, tuyihegurukire rwose. Mweranda wa Kabeza, muri iki kibanza nyene cacariwemwo kandi kakomanyirizwamwo umuriro wa mbere w'ukwezi kwa Pasika i Burundi. Muri iki kibanza kandi cabubakiye nk'amata y'abashitsi, atari yubatswe na sogokuru wacu Yohani Mariya Ribori, dukesha amateka menshi y'Eklezia y'i Burundi. Ibyo muriko muragira igihe mwariko murasinga amavuta meranda altari n'izi nyubakwa zitirimbanye n'icubahiro umwungere wacu. Nabonye umusozi w'amahango urunguruka nawe nyene, wongera uryakara umusozi wa Birime, nguraba ico gikorwa ciza muhejeje kugira. Uraba kokozi k'iyo nkono mwakinjikiye kuri altari Mukama. Aya mabuye yoyo yasanganiye umubano wa mbere w'abasaseredoti b'abamisiyonari na Musenyeri François Gervoin, yakunda kugendera yanyuguzwe. Umwanditsi w'Igaburiya 68 ni wagira ati, ni kutika misozi y'amasonga mushaka umurambi Imana yishakiye kubako, nkako Umukama azobako imyaka n'imyaka. Icyubahiro umwungere wacu niziza amajambo yavuye mu kanwa ka Yesu bwiwe igihe yatetangira mu nzu kwa Simoni, yagize ati, yereka igikorwa yagiriye cyiza mu gusiga ayo mavuta ku mubiri wanje, uwo mugore yabigize ngo avure uguhabwa kwanje. Nukuri ndabibabwiye, ahantu hose hazokwigisha iyi nkuru nziza ku isi yose, bazokwama bibuka uwo mugore bavuga ibi yagize. Matayo ikigabane ca 26:10 gushika ku 13. Nyene icubahiro murakoze, mwakoze na kare igihe mutima mweranda yabongorera umugambi wo gushira ibimenyetso by'ukwemera Eklezia ishingiye ku batumwa, imuyaga n'imisozi. Nukuri ndababwiye, ahantu hose hazokwigisha iyi nkuru nziza ku isi yose,
bazokwama bibuka binogora kandi bahererekanya ibimugize kuri uyu musozi nyene icyubahiro umwungere wacu. Turabahaye amashyi. Turakuriye ubwatsi rero umuvyeyi wacu wa diyoseze, kuko mwanatwugururiye agasengero ko gushengeramo Yesu Mukarisiya amasaha 28 kuri 28. Iyo mungabirano twese twatamariwe, Imana ninazwe mw'ijuru, kw'isi naho haza amahoro. Dusubiye kubakomera amashyi nk'icyubahiro. Ku muntu afise amatwi azi kumviriza, ijuru riravuga, kandi iryo juru niryo riyobora intambuko z'umuntu. None ntihari kuwa gatanu ruheshi mu mwaka w'2016 ku munsi mukuru w'umushaha mweranda wa Yesu, aho kagera icyubahiro mwungere wacu wa diyoseze, aho ngaha ku buruhukiro mwatangaza yuko uburuhukiro kibaye ikirimba cy'umushaha mweranda wa Yesu, mugatumirira abakristu kuza kuvoma muri iki kibanza ceranda. Bugiye bwa buruhukiro mu mushaha mweranda wa Yesu bwuzuye koko. Tereza amaso nyene icyubahiro mwungere wacu, rabe inyota y'ibishengero, rabe ishengero ryitavye kakamo mwaritera. Aha hantu izi sago zitatu zeranda zihubatse zirahakwiye. Ndavye iki gitangaro cy'uyu munsi byari bikwiye ko ku munsi mukuru cyane w'umushaha mweranda bose wa Yesu muri ruheshi twokwama twishika tukazoza turahahurira muri aka gatutu yemwe k'umushaha mweranda bose wa Yesu. Reka nitize amajambo ya Yesu, kuko uyu munsi ariho nagerageje kuyategera kurusha. Iburahimu yaramuriza agatima kuri uyu munsi k'umukama agahimbaga cyane. Reka ngaruke ku gutangara. Icyatumye dutangara kurusha, hadaciye n'akanya uno mwaka nyene mutwugururiye mutangaje iki kirimba, Margarita Maria Rakote yaciye asohoka imonastero iparero moniyari mu Bufaransa mu bisigipfingwe, yishikira ngaho umuyaga hari kwa 31 Gitugutu umwaka nyene w'2016. Uwo mwaka batangaza ko kuruhukiro bakirimba, aza yihuta akabikira Mariya agenda kuramutsa mwene wamwiza beza, aje ku kirimba cyo ku buruhukiro w'umushaha mweranda bose wa Yesu, ngo atwigishe ingene kubakana n'uyu mushaha mweranda wa Yesu. None heraba yemwe ingene bihugurwa gicese ikirimba kuri wa gatandatu itariki 16 z'ukwezi kw'icumi, bihubiranye n'umunsi mukuru nyene w'umweranda y'abanyarakoke. Ico ikimenyetso ntaharirwa k'umwungere wacu yabonesherejwe koko na mutima mweranda mu gushigika ikirimba ceranda cy'umushaha mweranda wa Yesu. Umweranda Papa Yohani Pawulo wa kabiri wagira ati, umutima ubonesherezwa na mutima, ibimenyetso biravuga. Ngiri rero ihema ry'Imana n'abantu, iri hema n'umuhanuzi Ezekiyeli yabura ibi bihe byacu, aho yavuga ku izina ry'Umukama ati, nzoshinga ingoro yanjye hagati muri bo ubutakihava, kandi urusago rwanjye ruzobana nabo, nzoba Imana yabo nabo baba igihugu canje. Amavuga azoheza amenye ko ari jewe Umukama ntagatifuza Isirayeli. Igihe ingoro yanje izoba iri hagati muri bo imyaka yose. Ezekiyeli ikigabane cya 37 akarongo ka 26 gushika ku ka 28. Hagati yacu hari urusago rwa Dawudi ruriko n'inanga yiwe hejuru, aguma hagati yacu atangarira ingene
Imana itayaga amasigara y'icicaro aho bishikana isezerano yayo. Umuhungu wiwe Salomo niwe yiruhukije ati warazigamiye umusatsi wawe data Dawudi ivyo wamubwiye, ivyo wavuze n'umunwa wawe warabirambuye ukoresheje ikiganza cawe nk'uko biri uyu munsi. Ariko n'ukuri Imana izoba ku isi, raba ijuru n'amajuru y'amajuru ntashobora kumubumba. Iyi ngoro nubatse nayo ari ubusa. Amaso yawe yamenyerekeye kuri iyi ngoro ijoro n'umutaga, yerekere no ku kibanza wavuze aho agira uti izina ryanje rizoba haya, kugira ngo wumvirize igisabisha umusatsi wawe azovuga yerekeye aho hantu. Urumviriza iby'umusatsi azokuzamba hamwe n'igihugu cawe Isirayeli. Nitwakutakambira muri iki kibanza uratwumvira iwawe mw'ijuru, iyo uba wumvirize wongere uvyure imbabazi. Abantu ikigabane ca 8 akaronka 24 gushika ku 23. Nko mu gihe kandi c'umutoni wawe Musa, igicu cawe Mukama n'igitwikira ihemba, ubu n'ahatwa bwawe nabwo buryuzuye. Ihunguka ikigabane ca 40 gushika akaronka 34. Abasokuru nabo ko n'Imana igiraho imani. Ubasha bw'Imana yacu yatwimenyesheje mu mwana wayo Yesu Kristo burasiga kandi bukereka indahikire ivyiyumviro by'abana b'abantu, kuko iyo Mana n'utuzi b'ikigongwe itabura ikimanirako gushika naho ndetse imanira kuri iyo nyene. Iyo Mana yahisemo iki kibanza niyo yashimye gusangira n'abantu b'umutima mwiza igikorwa cyo kubaka ihema ryayo. Umukama ashikiriza ijambo Musa avuga ati bwire bene Isirayeli banyegeraniriza amaturo, ayo maturo muzoyakora umuntu ari n'umutima mwiza wo gutanga atitangira itama. Bazonyubakira ingoro kugira ngo mbe hagati muri bo. Ngiye kukwereka ukuntu urusaku rwanje ruzomera n'ukuntu ibikoresho byarwo byose bizomera, uzoheze ugire gutyo. Ihubuka igabane ca 25 aho uravye akarongo ka mbere gushika ku c'icenda. Abaje kumbure ubwa mbere ngaha nguko ikirimba cyubatswe gushika uyu munsi n'ubu kiracabandanya cyubakwa. Nguko uko kibandanya cyubakwa. Umukama ashikiriza ijambo Musa avuga ati bwire bene Isirayeli banyegeraniriza amaturo, ayo maturo muzoyakura ku muntu wese ari n'umutima wo gutanga atitangira itama. Muzonyubakira ingoro kugira ngo ube hagati muri bo. Ngiye kukwereka ukuntu urusaku rwanje ruzomera n'ukuntu ibikoresho byako byose bizomera, uzohere ugire gutyo. Kwizina ry'iyo Mana ndakengurukiye mwebwe bakristo ba Paruwase Muyaga, bakristo ba Paruwase Bwanya Cankuzo, bakristo mu Paruwase agize diyoseze yacu ya Ruyigi, kukwitaga no ku ntererano zanyu. Ngiki icamwa cy'uburuhe bwanyu bakristo bo mu bisata byose bya Muyaga. Ngiki icamwa cy'uburuhe bwanyu bakristo ba Paruwase Bwanya Cankuzo, namwe b'Paruwase y'aka karere ka Buhumuza. Ndibuka umunyokuru araha yashoye 5 ku babikira bene Mariya akavanamo amafaranga 900, agaca atanga intererano yo kubaka ikirimba atanga amafaranga 800, kuko yababazwa no kubura icyo atanga, akumva bataravuga abandi icyo baterereye. Atanga 800 acatahana amafaranga 100 aza kuyagura akunyu mu gakoko gatoya bapimako. Ndababwiye ahantu hose bazokwigisha inkuru nziza ku isi yose bazokwama bibuka umugore bavuga ibi yagize. Ndibuka umukristo araha wo mu gisata kimwe cya Paruwasi nyene ya Muyaga
yaraye amenye ijoro n'akana kiwe k'agahungu araheza aza mw'ijoro kugira ntihagire n'ubica n'ikanda araheza ashikanira inka umushaha mweranda wa Yesu atangarira ingene umushaha wari wakiriye igisabisho ciwe. Isaha 10 n'ibuca niho umunyezamu yaza kumvyura akoze kwakira iryo shikanwa maze atuzimaganiriza rya deni dusanga muri ca gihozo ngo Imana yakumpaye ico nkatugahura norisasira rukuzo nkanyorosa birenzi. Erega ni amajambo tugarukako turiko turabakirisha abana bacu. Mwarakoze muryango navuze mugabuzwi n'Imana kuko waramwishuriye koko ideni. Ndakuriye ubwatsi abagenzi b'umushaha mweranda wa Yesu bo mu madiyoseze ya Ekleziya y'i Burundi, abakristu cane cane bo mu madiyoseze ya Bujumbura, Muyinga, Gitega, Ngozi, Rutana. Ni bakire rero ubwo bukenguruzi bw'Imana n'ubwacu nyene. Turakengurukiye n'abarundi nyene bari mu bindi bihugu no mu migabane yindi y'isi badushikije intererano zabo. Abariko baradukurikira baciye kuri radiyo Mariya na Sendikomu nyene ya Bujumbura iradufasha muri iri tumatumanako ry'amakuru, nibatwakirire ubukenguruzi. Nitwiwe turavuga amazina yose nta n'ivyo twonashobora. Ndakengurukiye abari mu mugwi w'abakunzi b'ikirimba c'umushaha mweranda co ku buruhukiro ku ntererano yabo, ku ruhara rw'umwe ruboneka no muri rusange nyene. Mwarakoze kandi mwakoze kuza muri benshi kugira ngo dusangire aka kanyamuneza. Abasaseredoti ba diyoseze Ruyigi, abari muri diyoseze nyene dusangiye nabo nyene ubutumwa nibakengurukirwe n'abasaseredoti nyene bavuka muri diyoseze bariko bariga canke baragura ubutumwa nko muri Otirishe no mu Butaliyano, nabo nyene turabashikirije ubukengurutsi bwacu. Ndakengurukiye abasaseredoti rero ba diyoseze ya Ruyigi basanzwe bari kutwibwira nabo nyene ubutumwa, abo mu yandi madiyoseze n'abihebeye Imana nabo nyene bakoze mu bukene bwabo bakiyimakana kariya ngo basangire n'umushaha mweranda wa Yesu ubwubako. Mu mbaramake ataguhinda nibahezagirwe kandi ntibarambirwe no gusangira na Yesu umwitwarariko ukubandanya ubwubako bw'iki kirimba. Uburyo bunini cyane bwo kubaka iki kirimba bwavuye muri bene Burundi, bwavuye muri mwebwe. Ndakengurutse nitworeka no gukengurukira ishirahamwe Rukristu misiyo yo mu gihugu cya Otirishe hamwe n'ubuserukizi bw'igihugu c'Ubudagi mu Burundi kuko nabo nyene baradufashe mu mugongo. Ndakengurukiye abarongoye intara ya Cankuzo kuva kuri nyakubahwa Yohani Berikimasi Niragira kuduka kuri nyakubahwa Desire Mushingamateka Desire Nshiji gushika no kuri nyakubahwa Ramatari k'uyu munsi Bonifasi Kaniyezako kuko umugambi w'Imana barabakiriye koko. Baraheza barabuterera barabushigikira mu mpande zose. Ndabakengurukiye zokuza. Ndakengurukiye n'abaje bararongora ikomine yacu nabo nyene gushika ku mupfasoni irongoye uyu munsi Shantare Irakoze. Kw'izina ry'iyo Mana ndakengurukiye mwebwe mwese bo mu mashengero no mu madini atandukanye kuko namwebwe mwaraterereye kandi murabizi kandi mwatwitabwe nashimye ko mwaje. Intererano zanyu z'agasima twatwamverope twadutererano ziravuga kandi ziserura inyota twese dufitiye ubwami bw'ijuru. Isaha yageze aho abasenga nyamusenga bazosenga data muri mutima no mukuri kuko abasenga gutya niyo data ashaka. Erega nta juru
y'abamizirima gusa, nta juru ry'abakatolika gusa, nta juru ry'abaporotesitanti gusa. Kira noneho umushaha wa Yesu uvururiwe bose, ntimwigere mwitinya. Hari icyo nahazwe kugira, mugabo umushaha no kwibagera gukengurukira imiryango yadufashije bikomeye mu kubako kw'iki kirimba, mu kugira neza iki kibanza no mu kwiragizamo intebe n'utuyira two kuzirikaniramo. Ego hari icyo nahazwe kugira, mugabo Yesu yandahiye yambujije kukigira. Mu gikorwa cyose hama hari bitangaje. Ego mwarakoze umuryango wa Nestori Ntakarutimana na Dafosi, mwarakoze umuryango wa Dagobert Ngoma, mwarakoze umuryango wa Efride Kabuka na Alexi, mwarakoze umuryango wa Ambasaderi Mbonerane Albert, mwarakoze umuryango wa Ntoni Wenge aheruka kwibuka mugabo umupfasoni wa Berayidariza, mwarakoze muryango wa Ntakirokora Ladislas na Pegi, mwarakoze bakunzi b'umushaha wa Katedrale Regina Mundi, mwashimye ko twunga ubucuti bushingiye ku mushaha mweranda wa Yesu, kandi mwasidukanye n'iyonka ngo dusangire aka kanyamuneza. Mwarakoze bakunzi b'umushaha bo ku musozi mweranda wa Siyoni Gikungu, namwebwe nyene mwitanze kandi mutatanzwe kuza bagusangira akanyamuneza. Mwarakoze muryango wa Nestori ya Nibogora, mwarakoze muryango wa Ntoni ya Kumagenge na Eliya, mwarakoze Dora na Chini, mwarakoze muryango wa Mesiporo Ngende Buhoro, mwarakoze mubano wo kuri Mosiyo, namwebwe nyene mwarakoze cyane muryango wa Nderego Antoni, mwarakoze sinobadoza kuramudabaheze mugabo mukama niyumve ko nagiye nshatse guserura ubwo bukengurutsi. Ndakengurukiye n'umutima wanje wose na Patrick Salvatore Ngendabanyikwa, umuyobozi ndemesha ubutumwa ibikorwa bya Papa Burundi, akaba yaje ngo dusangire urugweze. Turakengurutse n'umutima wacu wose intererano twaronkejwe n'icyo gisata cya OPM muserukira. Bakristo ba Paruwasi Munyaga, bakunzi mwese b'umushaha, bakunzi b'Imana mwese, ntimurambirwe no gusangira ubwubako bw'ikirimba n'umushaha. Mwumvise umugambi w'Imana iciye ku muhanuzi Ezekiyeli, nkubwira ndagusubiremo, nzoshinga ingoro yanjye hagati muri bo ubutakihava, kandi urusago rwanje ruzobana nabo, nzoba Imana yabo nabo bari igihugu canje. Amakuru azoheza amenye ko ari jewe Mukama ntagatifuza Isirayeli, igihe ingoro yanje izoba iri hagati muri bo imyaka yose. Turashimiye nyine cyubahiro umwungere wacu, kuko handi haza agira guhezagirire ibuye ry'umushinge tuzokubakisha, tuzokwisunga mu kubaka inzu tuzokwakira abazogira ingendo nyeranda n'amafunga. Tubaye turakeye tukana gatutu nta gutogacikira. None tubaye turabakengurukira, turabakuriye ubwatsi nk'abana nyine basangiye umutima n'umubyeyi. Mbega nyine mumbonera uko tukandagaje kuri uyu murambi mweranda, umwe wese azanye ibuye, ubona ko twubaka muri ako kanya nyine iyo nzu tukaba tuyirangije. Muraheza kuve muracanja, hajya hari ibyapa byerekana n'ikode ayo mafaranga azaracamo kugira ngo twubake vuba bwangu. Yesu ntatume ngaho we urumva tumushingira tuba hafi, tuza turajya kuruka kuko nawe nashima kandi mubaduka.
ndangije rero bene icyubahiro nyene icyubahiro mugere wacu nyakubahwa mushikiranganji banyakubahwa mwese mukoraniye ngaha ndabakengurukira nkengurukira umwe wese ingene yitanze na cane cane abo bose bariko baratigita badufasha gutunganya n'urubanza ngo rugende neza ndabakengurukira umuntu wese ingene yitanze ndakengurukiye ku buryo kandi bw'imvamutima uhagarariye umugambi w'ubutegetsi ngaha mu ntara yacu kuko yatubwirije n'ibyuma bibika neza turamukengurukiye rwose kugira ngo aya majwi agende kure muri ubu yuko imana iraduha agaco abantu bose baca hamwe gusangira urwo rugendo n'imana none raba bino neza umukamani nahazwe amen iwe nyerenesho kandi abavyeyi ko tuvyakinganye twese n'urukundo nyakubahwa bashinga amateka bakeguza amateka kubahwa amatari b'intara yacu basaseredoti n'izera imana ndongozi ibisabwa bitari bike igihugu cacu no muri ekleziya abakunzi mwese ba kristo n'abandi baje kubera kuko muri abakunzi uyu mutaha w'iranda iyi paruwasi ya Muyaga nimubwira amahoro ya kristo kwemera kwacu n'imikambwe n'ibikorwa imana yarakomoreye yasubiye irakomorera yabitubwira neza ntitwoye kugira ngo duhese tuzoyikomera amajwi dusubire kandi ubu nidufashe ko nababwiye ko urugendo rw'indirimba rumaze iminsi mirindwi mu byifuzo byacu kandi dushimira imana yaciye ku bantu kugira ngo indirimba iboneke abo bantu bakengurukiwe kandi nk'uko patiri mukuru yabivuze si bose bakuzwe kuko harabibonekeje hari n'abagiye barabikorera mu ndishyo bamwe baraza n'ibisabisho by'amajambo yanditswe bakazana n'inoti ruhande kamengo ya noti y'abakete iryo kete rero twamenye icyo risigura mugabo n'iryo ryagiye rihagarika izibiri abo rero ntitubamenya ariko babaye benshi cyane turabashimira n'umutima wacu wose kandi tugashimira imana yagiye abarundi kuko urwo rugendo rwatuvanye hari imisozi ruzana none tuzohava rutuvana ngaha rutujyane imisozi kuko haraherekana kuko nabivuze nagize nti turahanga yesu ku musaraba tukamubona n'urukundo turahanga kutihweza umujanderana wa yesu wasogoswe tukawubonamo urukundo urwo rukundo si uw'imana gusa ni n'urw'abantu kuko imana itwerekera muri bo none rero turarushemeza tukongera tugashimaniza abo bantu baratwereka turabikengurutse n'umutima wacu wose nagomba gusozera ubwo bukengurutsi nkengukire cyane abantu patira bavuze ariko yategerezwa kubavuga mugabo kubera ko yesu yagiye aramubuza kugira ngo n'ibindi yabihugije abo bantu rero s'abantu indirimba n'atabivuze yihagaze umutima wiwe
ihagaze mu maboko yiwe, ihagaze ku bitugu vyiwe, ihagaze no ku biri. None turagushimye, turagukuriza. Yanabikuza ati Imana igira aho imaniye, Imana igira aho imaniye. Twapfuye kurivuga, aba yabisamye, amaze kurisama umusaseredoti wese yaje ngaha yarabimutamitse, riramuryohera, riramusozera, hanyuma baja ku kivi bagira Imana, barya abantu bose yadonaguyeho ngaha barabitaba, bagira bati aha ni iwacu, iki kirimba ni cyacu. Ivyiza Imana yatanguye gukora kuva ikigerera ngaha, itanguye ngaha, ije ngaha mu Burundi, ivyo vyiza nivyo vyaro. None Patiri, urakagira imigisha, urakagira gutaha, urakagira ibiganza vyiza. Imana nkagomba rero kubatera akamu, kuko sivuga amajambo menshi ngo aha hantu muzoze murahazi, muzoze murahazi. Noneho sinabihinga, ndabizi nimwahaza kumbura umunsi w'izina, mutima azoja, mutere uburengo, muje kuraba naho hantu kugira ngo bashike ngaha. Abaje kwirinda kw'Imana babanje gushinga umusaraba aho hiyo imisuku, mvuga aho hiyo niho umugani w'aho hantu, niho mugabo mukuja yo turatambuka tukitonda, turatambuka tukitonda, ariko nashikwa naho nyene turahazeye ivyiza vyinshi, kuko Yesu yasogoswe, kuko yemeye kubanga, kuko yemeye kubanga, yabambwe kubera twebwe. None ko yabambwe kubera twebwe, agasogoka kubera twebwe, aharangwa hose tuzohashika, noneho ntibazohadushikana. Ndeke rero kurondogora, nshime cyane ayo majambo Patiri mukuru yavuze, ngira ngo kubwiwe yari kubaraheza, kuko ibintu wama kumwumva ko ntiyobivuga mu mwanya mutoya, ntiyobivuga mu mwanya mutoya. Nongere nteguruke aya majambo meza uyu muvyeyi mushikiranganje yashikirije, agira ati harya dusenyera ku mugozi umwe, turashima intererano ziza zigana iterambere kandi mushishikare. Turashima na twebwe kubera ko yaba twisegembana ntivyobuze ko tugira aho dushika. Igikorwa rero dukora gisanga cyane, igikorwa mukora gihwana n'icyacu, kandi twifuze ko vyotera bija imbere, kuko iterambere dushaka ni rya twese, nitworota kumva ko hari uwasigaye inyuma. Nuko nimugiye dushimire abo bose baje bava kure, baje bazanye umutima w'uko dusangira ibisabisho, n'ejo ubundi tukabatera akamo muze kuhatiririza. Ariko ahanini tujyane rya jambo Yesu yabwira wa mukenyezi ati igihe cyageze aho abasenga nyamusenga basengera mu mutima no mu kuri. Uwusoza yigoye agashika azazanye umutima wiwe wose, kandi
aje adahema Imana. Nuko niko Imana izoheza ikatugororera, kandi no mu mwanya mu gihe wakira umunezero w'Imana, imigisha y'ijuru Jesiya mwasavye kandi mwaje mwiteguriye, Imana irazibagabira kandi muzishikane imuhira, muzisangire n'abo mwasize, ababatumye cyangwa biyibuke kuza kugira amahoro ya Kristo. Ku izina ryawe maze inyubakwa uzoyitanguza izobe ingoro uzovyagiramo abazohaza baze bagusanga, abazohava bagende bakujanye, kugira ngo izina ryawe rininahazwe, maze umushaka wawe mweranda ushobore kuninahazwa ubu no mu myaka yose. twaragezegeranye ubuyobozi y'amazi yaturutse batisimu, hanyuma yongeye kuraza ko ibyibutsa Imana kuko ruririmbo kwizamo n'ingoro utari rwanje Imana nyiri kubakira, natwe tugahamagarirwa kuba amabuye mazima yubaka umuryango w'Eklezia. Ubu naho abazanye ibindi bimenyetso byo guhezagiza amashapure, imidari, umusaraba n'ibindi, amasanamu aho muherereye hose mubifatireho, umuhezagiro urahashika, umwepiskopi umuhezagiro cyane. Twebwe abasavyi bawe turagusabye dutabaze kwamana amagara y'umutima n'ay'umubiri. Mariya muhimbazwa yahamye n'umubikira natubere mu ngoro, kugira ngo dugire ukwigirwa ko ngaha kw'isi, twongere tuzoshikira akanyamuneza kazokwamaho. Tubigusabisha Yesu Kristo Mukama wacu. Ahezagira kw'izina ryawe, maze bose bazokuninahaza bagira kandi barikoresha, maze baronke ivyiza vyinshi dukesha urukunishuka vya Kristo, kubwa Yesu Kristo Mukama wacu. Irimba cy'umushangana wa Yesu, kandi duhanze amaso n'umusaraba w'Yesu. Imana Mukama w'ijuru n'isi, iyo yabakoranije kuri uyu munsi mukuru wo guhezagira isengero, niba umuntu umugisha n'imihezagiro yayo. Bishaka ko abayo batosazara, ariko bakunga ubumwe mu mwana wayo, nibagire nabi ingoro yayo nzima, n'ingoro ya mutima mweranda. Ese mwokwama n'umutima utyoroye, kugira ngo Imana ibagerere mu kuvubu, yongere ibagabire ubuhirwe budahera, hamwe n'aberana bose. Imana mushobora byose, Data na Mwana na Mutima mweranda, niba